kubera ngo igitigu ngo igitigu icabona bamwe bapfuye nambura tigiye ngo sinzokira aja mu igitigu canje ngo cyarumye ningwizera Imana ngo tumaze kuvura narengwa imyaka 2 n'amezi 2 imyaka 2 n'amezi 2 no ndashima bikuba mu nkorera iyo miti nkagenda nkora muhira kandi bambwe ko noca nkira nkaronka mitende ubuzima bukabandanya ego kandi nacyo sinobeshe intumbero y'amfise maze kubura amagara umugore cyarana antaye kubera nabisa n'ubuzima nahanyanga ari nyamba ndabura nakano ubutinda kamwe umugore bacurima nukariye ihangana kandi narabyaye abana 9 nabuze 2 gusa nimumva ihangana umugore cyarana ihangane mu novuga nti abo bantu baduserutse ko uyu munsi turabakeje cyane kuko baturihiye abagwayi bari bamaze iminsi barakize batari bwaronka uburyo bwo gutaha baraturishe amafaranga agera ku miliyoni 6 n'ibihumbi 597 n'amahera 70 aho se batemagura ngira gusubira inyuma mu nyuma rero baratemagura ngaha mu mutwe ndiruka ndabagwanya nze kubagwanya babandanya biruka amareba cha turasubira inyuma muhira inshara tabaza muhira ati barangiye na baramvuye amafaranga ari 4 yose yaraheze mu nyuma rero mezi nka 3 ahetse barankonorera barankonorera miliyoni 2,2,500 amafaranga caranka kuboneka ngaho mbaye ngaho nyene rwose nk'igihumbi aza kumfasha ngaho burya uri mu rugo nta kintu ushobora kumenya ariko ushitse hano urawuhera urahurangiriza ariko navuga ngo nturindire kutunga ibintu byinshi nkuko muganga yari karabivuga bisaba abantu ni byiza umuntu wese icafise ariko yakora no ku mugwayi umwe canka karihira numwe by'ukuri Imana yabaha umugisha yako wopfa wogwa kujana kwa muganga ukagwarira bakakuvura ugakira ukize hari Imana kwiyumvira kigashirungika umuntu kakubaza nawe urwaye gute cyangwa ngwaye kunuko harigiraho Imana ikorera mu bantu azobikore muri nyamuntu wenda kurihira kugenda Imana ibaheza amen bongereza imigisha myinshi amahoro nshuti bakunzi b'iradiyo Irebe FM bakunzi b'ikinyamakuru Irebe Media gisanzwe gikorera kuri YouTube na cyane muri bamwe mudukurikirana iminsi yose buriko dushize ikiganiro nukurinda baramukije nabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose muranirwe n'imiryango yanyu muzo kwame muri kumwe n'Imana ndakwara ati rero uri mu kugura Beni bande kamera ni CK Professional uyu munsi naho twaje gushigikira cyangwa twaje guherekeza abakozi b'Imana ni abagira neza kumbere bafise wa mutima wo gufasha umutima wo gufatana mu nda ni yakora nyene ya Yesu Kristo isanzwe ihurikiyemo abantu abarundi bagiye batandukanye ba mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye Amerika Canada novuga mu Burundi no mu bindi bihugu byose bya Afrika nga arimo benshi batari bake rero n'abarundi bagiye hamwe nk'abakozi b'Imana kugira ngo bagire ico gikorwa ciza cyo gufatana mu nda cyangwa cyo kugarukira kumbere abatishoboye mwarabonye yuko mu misi heruka ku masangazira baho bagarukiye novuga imfuvyi n'abafakazi bakabaronsa ibyo gufungura kandi Imana ibahezagire aho bakura hazukwame huzuye rero kuri umunsi rero nayo baje ngaha kuri hospital ya Rwakaret iri mu Kamenge aho baje novuga kugarukira kumbure abagwayi bashobora kuba baravuwe bagakira ariko bakabura amafaranga yo gusohoka ibitaro baraza kubikora neza muze kugumana natwe gumana Irebe Media neza mbega amazina yose yitwa gute ntawe kirishiga Didas no muvyeyi w'abana bangahe abana indwe ego uva mu ntari ya Nyabiraho ukaba washyize muri bino bitaro bigenze gute narengwaye ngashyuha ngacugumira amagori yari yapfimvye mugabo ubu ivyo barantera inshinge yaravyimbuka araba neza ubwo mu nyuma kuri umushaho no kwesibiye kongera kumvyuka cyiyongera aravyimba kawushima Imana zohera ego muri market rero warakize ko waje uri muri bino bitaro sikutashe bega utashe bigenze gute ashe kwera ubona ko nakize
ego timbega ko tubona ako gapapuro kavuga iki kuri Didas akagahuye n'Imana irangirira neza baramfasha ndahora n'abagira neza baramfasha abo bagira neza bagufashije iki Gadida bamfari bandihi ari nari sa nkuko ari imboshe niko novuga kutonyagara nguce hariya kandi uheranye wari uheranye amafaranga angana gute ari ntaranye 500 umuriyoni n'amajana 500 umuriyoni n'amajana 660 n'amajana 490 umuriyoni n'ibihumbi amajana 564 n'amajana 990 ego abantu bakoze ivyo vyiza bari kino Gadida ndabashimiye ko Imana ibahezagire n'abandi baziba bagire nk'ibi batugiriye tugire Yesu wari umaze igihe kingana gute uri muri bino bitaro nari mazeho ukwezi none warakize canke wari umaze ukwezi nyene ukigwara nari maze ukwezi ngwariye aha none hari haheze rero iminsi 4 bandongice njambura amafaranga ego dufate iyo tari kuronka bano bagira neza no vyari kuzogenda gute nicaye aho shika Imana yogiriye imbabazi ikarongika nk'umugira neza kambona amara kandekura ego murakoze rite kuko yako wopfa wongwa kujana kwa mugabo ukagwarira bakakuvura ugakira ukize hari Imana kwiyumvira kigacirungika umuntu kakubaza nawe urwaye gute cyangwa yuko harigira urabona Imana ikorera mu bantu azobikore muri nyamuntu wenda kurihira kugenda amen none naco nyene Imana ikoreye mu bantu biciye bigenda neza none Imana ibaheza amen bongereza imigisha myinshi amen yego kweri Nitwa Mpayimana Leonard ava mu ntara ya Bururi komine Matana Leonard vyagenze gute kugira ngere ngaha kugira ngere ngaha cyo bangongeye no kujya Shanike bagongeye kujya Shanike burya rero nikanguye ndi ngaha mu bitaro haciye iminsi 4 ndimo serum ana baramvura mukumvura hano baramparurira bamparuriye miliyoni 2,940 n'amajana 583 na rero ndarondera amahanda yabura yabuze cyane ngaho ndashaka umuhera barambwiye ati mahera nta yandi mahera dushaka kuronka aho twakuvuje ko twishi ikintu ngaha nta kindi kintu cyo bakiyari twashaka kuyica rero cyangwa ngaha baza banyishiza n'ubwo amahera je ntaraboneka none n'umunsi nahongiye mbona ikora ibitangaza Imana amen Imana abagira neza kandi muronde muronka nani bongere mugisha amen ego rero naho umuntu cifuza kumenya ati mbega waje ngaha ryari ukira ryari ameze ngaho ukize cyangwa umeze iminsi ngaho mu kwinjira ngaha ninjiye itarike 18 zo kwa mbere wari umwaka wa uri umwaka nyine hanyuma rero iyi ndwi iheze nagira ngo iheze amezi 2 bamparuriye ego bakugonze ni wari wakomeretse hehe byari byagenze gute aha ku rutugu imodoka yankovye mwibaraba ego ati rero wari uheranye amafaranga angana gute miliyoni 2,900 na 40 n'amajana 583 ati none ayo mafaranga wari wizeye ko uzoyaronka byari bimeze gute umunyifato wari usanzwe ufise muri no minsi yari ya aya mahera mvugisha kuri je nta nari nizeye ko nari nagerageje inzira zose biranga bangiye mbona Imana ikora bitangaza Imana bagira neza mwebwe murondere muronka Imana ibongera umugisha abafise uwo mutima rero akajambo gato nko kubakeza canke kubaterine kugira ngo bire bikorwa byiza bariko barakora bashishikare babikorera n'abandi akajambo gato cyane cyambere twatanga gushimira Imana yabikoze namwe mwigoye
kuhashika mukaza kuturaba mukadufasha. Ego murakoze. Ego ndashimiye Imana. Ego babita bandi. Sabimba Donatien. Ego. Donatien ava hehe? Muri Rutana, Professor Rutana. Professor Rutana. Washite hano bigenze gute? Jewe n'abagizi ba nabi bangiriye nabi. Abagizi ba nabi. Ntashoboye kumenya prema. Sabwe? Ntashoboye no kumenya hari bande yo muhira turi kumwe n'abandi dutandukanye. Ego. Aho hari ryari? Hari itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Umwaka uwowe? Umwaka nyine turimo. Uyu mwaka wa 2025? Ego. Hari hehe? Muri Mpinga Kayobe. Muri? Muri Mpinga Kayobe. Ni wari rumuhira byari byigenze gute wari uvuye he? Mvuye gutembera ku karigara k'iwacu. Turi kumwe n'umubanyi adutwara dutandukanye nzasanga abantegeye iruhande y'imbuga ku muhira. Ego. Baca bagukorera ibiki bica bigenda gute? Umbuga wa mbere numvise ntangiye atangura kunkubita inkoni nkubita n'ipanga sinamenya ko ari ipanga rero bafise aho se batemagura ngira gusubira inyuma mu nyuma rero baratemagura ngaha mu mutwe ndiruka ndabagwanya nze kubagwanya babandanya biruka amareba turasubira inyuma muhira yenshi aratabaza muhira ati barangiriye nabi. Hama ucugera muri bino bitaro bigenze gute? Bace bantwara ku bitaro bitoya bitwegereye bavuga ati ntavyo bashoboye bantwara kuri centre de santé yo mu Kinyinya muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi bavuga ati ntavyo bashoboye nabo nyene abantu bukini Bujumbura. Ego baca kuzana ino i Bujumbura. Ego hama ucugera hano barakuvura biragenda neza bica bigenda gutere kugira ngo ukire hama ntutahe? Baramvuye amafaranga ari ifise nk'imiliyoni 4 yose yaraheze nyuma rero mezi nka 3 ahetse barankonorera barankonorera miliyoni 2,295 amafaranga caranka kuboneka nguma ngaho mbaye ngaho nyene rwose nk'igihumbi aza kumfasha ngaho kugira ngo mfungure kugira kwisaha aza niteze ko Imana yonkora ngaha hantu. Ego none kuva ruguru bica bigenda gute ucutaha gute bica bigenda gute? Tike kwere birangora gose. Ego Imana yakoze ivya mbere n'ibindi yaza kubikora tuvyizere siko none. Ego samukoze kwere. Ego none kuva rero kuboko ngo rafise ikibazo bimeze gute kuboko nako kurakora neza bimeze gute? Kurakora. Barambuye amatariki yo kugarukirako. Kugaruka kandi muri controle kugira ngo barura bahokeze kuri abagikuremo igiki cyuma ufise icyuma ku kuboko umva bakubarira tuzogaruke muri controle yego bagikuremo bakubari kuzogaruka ryari no muri ku tariki 27 yego none urizera ko bizova bikunda kugaruka kugira ngo bigende neza bibaza byokunda ego ati none nk'abagira neza bakoze bino bikorwa ni giki ubabarira kugira ngo umutima bafise babandanye bawugira bwa mbere ntabwo gushima prema baragize neza shimira n'Imana yankijije none ngashimira n'Imana bakorera ibyo badukoreye kandi babikorera abandi twebwe Imana iduhe kugira kwibuka ko Imana yadukoreye neza tuze twashinga intahe tubwira n'abandi. Biguhaye ikigwa ikihe wewe? Ikigwa impaye nuko nogenda gusenga Imana nkizera nka umuntu mbona afise ibibazo tugahanurana kandi nkagira gute nkambwira ivyo Imana yankoreye. Biraza neza. Yego. Babita abandi? Ndashima. Babita abandi? Mwitwa gute? Nitwa Ndikubagenzi Jean Marie. Jean Marie. Jean Marie ava mu ntari yahe? Mu ntara ya Bubanza. Ntara ya Bubanza. Uja Musigati. Ego. Urumva rero ndashima Imana. Ngeze amasaha. Mbona ngo igitigu. Igitigu. Ncabona bamwe bapfuye. Bambura tigiye ngo sinzokira. Aja mu igitigu cyane ngo cyaruma. Ningwizera Imana ngo tumaze kuvura. Narengwa imyaka 2 n'amezi 2. Imyaka 2 n'amezi 2. N'amezi 2. Ugwariye hehe? Gambera nagwariye Ububanza. Acha mutarasfera inza ngaha. Aha muri wa karere. Ngarutse ndagaruka bacha barangira ibipimo. Bacha basubira bangumizaha. Ndaba mustanere gukora bazi ko mbayeho n'abandi umurimyi. Amarero ndabura amagara
kuza amagara ndaronka mitende yose mitende igitigu kigisubira kirabamba gisubira kiravyuka kiguma kirava amazi inda yangana uko mugabo urabona ko bariko barambura nkabura amahera yo kugura imiti hanze imenga ikaboneka arampora urupapuro banjana naho muri Solidarité anje kugira babimfashemo muri Solidarité yego mustane yasinya turabingana tugira bace baza impapuro zisanga bamagaritse no kumbo uwo majira nita nari mfise bwara bwaheze arambura ashaka bansaba indi miti ushikavatire ko bishobora gatugasubiza ubandi gusubiza ubandi muga namara imiti fisi ushikambura namara itike kubera nkagwa no kwishwa n'inzara kubera abo mhakumwe singi ibintu bitagira umunyu n'amavuta abo ntabara bamutwe kurya nkabura ngenera turya rero n'umukecuru yangwaje nawe caragwara aremba n'umukobwa nawe yifise Nyanza undi nawe akabari muri Tanzania rero iyo miti ucavatira kare tukushokore ngira ino dati iyo miti no ndusha ndayikora tunubundi tayironse zisura kumirwa nawe mugo wironse ubuzima buzobandanya kandi uzokira acambiriti rero bamane kwirado babona ati n'imitende imiti rero abarayinyandikiye yo yimbura akawa 12 cyangwa utunatwo karaheze nanaguze tune bacambati nogura tune ubwa ibihumbi 12 baca banyandikira ngaha iyindi igwa ibihumbi 17 bimeze nk'uko bacambira ngo uw'amazi kugira ntoroherwe mu nzu urakoropa igwa 18 rero vyose ubiteranije none bigugwa nangahe mare baca bafagitira baca bumva kugira ndonke niyo miti kugira hari abadusha data iswe kubambirwa ndogenda hari abamvome mugango ndaronka iyo miti baca bampara ibihumbi 220 iki nayo ibihumbi 20 kubera kugenda gushika kuri centre ibihumbi 15 ujana mfati moto ni ibihumbi 5 kubera ntoga n'amagoro ngo ndahashika no ndashima bikuba mu nkorera iyo miti nkagenda nkora muhira kandi bambwe ko noca nkira nkaronka mitende ubuzima bukabandanya ego kandi nacyo no beshi inoni rero mfise maze kubura amagara umugore cyarahana antaye kubera nabisa n'ubuzima nahanyanga ari nyamba ndabura nakano wabutinda kama umugore bacurima no kariye ihangane kandi narabyaye abana 9 nabuze 2 gusa nimumva ihangane umugore cyarahana ihangane muti n'umugenda kubaza antu warije mu agisiga ntaye nta muntu afite kungarukirako ihangane bizohera imana iriyo ntigeze guta siko none yakwibutse uyu munsi iri kumwe nawe no bari hajya butowa mbere muntu w'Inyanza no yamfasha umutuntu ambara ugakembe mbara ukarobe kukubera ntajya wamunyu n'amavuta ngatuma akati no nayamata nibyo byamfasha oya ni wihangane yakoze ibi yinyizo kora nibindi siko bigaragara ko Imana igufise ku mugambi ugingo kiri muzima byose biracashoboka siko yego nk'abagira neza rero bakugize icyo bagufashije uyu munsi ugira ubabari iki kugira ngo umutima bagize yo kugufasha yo kugarukako bazikome bawufise nabashimira ku Mana yo bwari ubuke by'Imana ikora naho ndaronse ubuzima nasubira kuko nkirima baramuha akazi nkayanga nkora nkaronka akanoti umenga ndusuye kuri akanoti umenga naje noza ko basura nkabareyo icyo bamfashije nasubira nkabanga bakavuga nkagenda nkahereza mbaga umuntu nkaguruka ndagenda nkumvinda bikananda ko ntambuka nagenda ajya nkumva kizuguzo narigeze kudaho amaraso mu kanwa gushikaho ndaho yaciye amazuru no mu maraso byarabaye ndapfa birahera ego Imana baransengera biragenda neza abo bagira neza rero babaririkire kugira ngo abagira neza nabashimira mwizo bamumfashije ko nanzo ndose imiti ngenda kunwara muhira naho kati kibazo bamumpaye bagenda kumfasha amana babanyi bazoga icyo bamfasha ndeba nkunda rero ko kujya naho mfise ado bana bandi two kujya
mugabo nzohamagara nkamuvyara ati ngo ndo utuntu yego kubera nsenge utuntu twinshi niroboye umuceri ndayimara shaka kwija kabiri akantu kagaruka imyumbati nirobose ndayimara yego murakoze nino mfizi niko aranavyaye umugore akacana kandi aravyaye ihangane bizohera sawa murakoze ndahagaze hamwe n'umutama wanje yego sha yego Imana ishimwe habwe icubahiro musi no mwijoro amen ikirewe ntagwe kwashimira kandi ntagwe no gushimira Imana ya Mana yazura Lazaro irahari nubu irahari kandi izokwama ihari imyaka n'imyaka amen amen jewe rero umutama wanje rero n'umuntu akomeza gwara tangwa yangwara hasima akakomeza gwara utuntu twose ndaheza ku isoko ndaheza sigara uko nyene ejo bundi rero aragwara rero ndamubwira ati rero mutama aragwara araremba gose harya rero abakene bazopfa bahere yaba rero abatunzi Imana iri kumwe yaba abatunzi bagora urupfu hosigaye abatunzi abakene tukaba twarapfuye twese rero Imana yarakoze rero igakorera mu bantu umutima w'ikigongo jewe rero yaragwaye araremba namubwira ati mugenzi ngo ndakuzane kwa muganga agaca ambwira ati jewe none urafise amahera ufise unjana ko kwa muganga jewe womvuza ngo yakuye je ndamubwira ati yewe mugenzi Imana yazura Lazaro nubirahari ingo tugende niyo twashikayo bazotuma bagufunga utumugumayo ukize bazotuma baguha karaka ukore aravyanga ndamutwara ku nguvu sice rero kumusaga mpura n'umuvyeyi w'umuganga ambwira ngo umuntu ngo mujanye ati ndamujanye kwa muganga acambwira ngo yewe rero ayo Imana yafise inzira icamwo nyinshi zirenga igihumbi zirenga nyinshi ndamujana ambwira ati rero mujane kuri Tanganyika keya ati baramuvura ndamubwira ati muvyeyi jewe nta mahera afise yo kuri Tanganyika keya jewe ntaho no yakura gwegome ngo hazimvye ibitaro ngo buryamo ngo mugabo ngo kuryama ngo kuvugwa ngo namahera make jewe ntayo noronka yaranyinginga gose ndahava ndagenda aranyereka n'inzira ndagenda aho rero twagenda dufashe umwe afashe uruhande urundi agwene yagenda asinziriye ntiyabona iyajana bari nkugukwega nk'impene siceyo kuri Tanganyika keya naho rero mfise ibihumbi 100 baratangwa baranyaka igipimo no kubona na muganga 50 birakoroka birahera bagoba mushe ku radio barambaza ngo none ngo wewe ngufise angahe tijewe muvyeyi imbere nima afise ibihumbi 50 vyonyene ti nta bindi ntibirenga ntibirenguka ngo hanti haza abo oye ngo haza bifise nawe n'umupfu bamaze kumushiramwo bombone rero ndabiraba ndavuga ati mugavye ivyo vyose je n'ubwapfa ko bataramenya niyomva ti nca ngenda ntibamenya yuko je nagiye nca ndamusiga uko nyene nce ngenda rero bakomeza baranyaka amahera bambwira ati rega igipimo ca mbere atutanga ibihumbi 470 tica kabiri tutanga 400 tica gatatu sekaneri tutanga 600 namubwira ati yewe muvyeyi none atawundi kwandaba n'inda n'indesho uwo muriyoni n'ibihumbi n'amajana hejuru tije no yakura he waho rero ngo genda ubu nawe n'umupfu yapfuye asa n'uwapfuye yaheze ndavuga ati none kamana je ndabigenze gute bimere gute mugabo nkapfukomeza avuga ati je nahapfa ko bataramenya niyomva ntibamenye iyo nagaciye nca ngenda aho rero siganye ibihumbi 50 hanyuma vyase ndahava mbaza muganga ambwira ati genda ku bindi bitaro ndamubwira ati none muganga wewe uri kurampanura nk'umuvyeyi je no hava njana hehe ivyo bindi bitaro je nojako ambwira ngo gera kuri pesereza noho kuri pesereza ho ntibanyaka amahera ngo yegome ti rero muvyeyi timuko bonyaruka kunyakira tubabona ko asa n'uwapfuye jewe rero ni munyandike agapapuro kemeza ko mvuye ku bindi bitaro bace banyaka kunyakira acira kanyandikira ntasohoka hanze kurondera propogisi propogisi wo tuvuganye ambwira anyaka ibihumbi 50 ndamubwira ati muvyeyi jewe nta ibihumbi 50 mfise yo kumusekana kuri pesereza tindakwinginze ndaguhaye 200 ngoya wahomba 25 tego mehoge tugende ni kuri pesereza shikayo siceyo ndagenda koraba muganga ambwira ati umuganga avura izo ngwara umusize kuri Tanganyika keya
niyo umusize ndavuga ati karabaye ati none muganga ngirente ngo nugende kuri wa karete wa musoferi yanzana ariko arambwiye ngo ndamwishyura amafaranga ngo hama yigira ndamubwira ati mugenzi ha wabaye inshuti ntayo ndaguha ati ndayaguha mbonye ko n'inzu y'ibitaro inzu y'ibitaro sindaguha none ko wewe ko amahera mperanye ubundi nce ndamukura he mugabo we twabanye ubu twamaze kumenyana basi tumungopesha base kumwakira kuri pesereza uwo muganga cyambwa ati genda kuri wa karete ngiye kuri wa karete nonga ndamuga ati none gashanda guhangahe mfise muri 50 mfisemwo 25 ambwa ngo nyongera nkajya nyene ndamubwira ati mugenzi jewe imbere n'inyuma afise 25 none ndaguha 20 ivyo 50 navyo ntuma ndabigwa gakate ko umugwayi aho nshikirayo aranka teoya naho ugenza gute ntikikunda unyarutse ati rero muca mugira ngaha bigenze gute hama rero tugeze ngaha rero acanza nakare kuri 25 kuri 25 kuri 20 ashikanye ngaha acambwira ngo ndamurihe ama yigiye ndamubwiye ati jewe sinkuriha ntabone ko banyakiye rero naho rero mboneye rero baranyakiye cyandagaruka rero ndamuriha ya mafaranga ndamurishiye baranyakira baranyerekaho aryama none rero Imana ishimwe ntabwo icyubahiro n'imwisi no mwijuru kandi namwebwe nyene mukomeze mufise uwo mutima wo kwakira abantu wo kubabona imbabare kuko namwe ico gikorwa muzogihemberwa mwijuru Imana izibazane mwijuru ikintu cyashika muze muhombe ijuru murakoze mahoro muganga mahoro cyane biraza neza yego ego babita abandi jewe nitwa Gloria Ingabire psychologue yego okay usanzwe ukora kuri bino bitaro nyene cyane ego kino gikorwa wewe kuri wewe wacakire gute wakibonye gute ni igikorwa ciza rimwe na rimwe turakunda kwakira abantu nk'aba abagira neza nk'aba ndiko mvuga abatugendeye uyu munsi abagwayi bacu ibi n'ibitaro binini bifise abagwayi benshi cyane bafise amikoro atandukanye rero kenshi kubera amagara ari amazi aseseka ntibayore gahara mu ruganda ntiducure umugwayi ico twihutira ni ukumuvura hama tukaheza tukamurindira ryari azoronka uburyo rero novuga nti abo bantu baduserutse ko uyu munsi turabakeje cyane kuko baturihiye abagwayi bari bamaze iminsi barakize batari bwaronka uburyo bwo gutaha baraturishe amafaranga agera ku 6,600,000 n'ibihumbi 597 n'amahera 76 rero vraiment turabashimiye cyane abagwayi bacu aka kanya bagira basubire mu miryango yabo umuntu yagwaye imiryango yabo igira ingorane nyinshi cyane mwumvise muraba kubera ubugwayi bamaranye igihe kirekire hariho ingo usanga zica zigira ibibazo ugasanga zirahungabanye n'abana barahevye amashure ya mikoro mu rugo bica bigora kwa kuboko kwahora kugira ico gukoze kugira ngo mukunganira umuryango kubera kuvuyemwo bica bigorana umuntu yagwaye n'umugwaza aza ngaha rero biraheza n'ibitaro bigakogwako kuko uwo mugwayi ari ngaha akenerwa kuvurwa akenera umuganga amuvura arakenera iyo miti rero ico gihe uwo muntu iyo atariko arariha turaheza n'ibitaro bigaheza bikahahombera rero turashimiye cyane abagira neza nk'aba baje kuturekura bano bagwayi tukavuga ati no hanyuma karibu cyane ndetse n'abandi bafise uwo mutima wo fasha nukuri karibu cyane twebwe umugira neza wese tumwakiriza amaboko yose rahita akitura ibitaro vya Rwakarede ubuyobozi akandika ikete kandi nukuri turamwakira ntayo tuvuga ngo ufise ya ufise menshi ya ufise makeyi ararihira umwe ufise menshi ararihira benshi nukuri abagwayi turabamana mwakoze cyane rero mu majambo make no gushimira abagira neza uno munsi badushitseko bakarihira abagwayi murakoze cyane yego murakoze nawe amahoro mukozi w'Imana mahoro cyane yego ko ariko baradukurikirana kumbere bakubonye uyu munsi mbega bitwa abandi ku mazina nitwa Pastor Christine yego abahehe
mba muri Amerika. Ego umupasiteri akaba n'umuvyeyi w'abana bangahe? Umuvyeyi ndi umumama ndubatse mfise umugabo umwe n'abana 6. Ego murakoze cyane. Ego murakoze. Ego ni kibazo umuntu wese acayifuza kubaza ati mbega kweri kimwimvuriye kura bino bikorwa kweri kimwimvuriye bino bitaro? Icambere hariho aka groupe cyangwa se ministere yitwa Jeshi la Yesu Kristo. Amen. Nkoreramwo abantu umwe mu bayirimwo yitwa twamadukora ibikorwa by'ubwitange. Duheruka kugaburira abari bashonje upfuvye n'abapfakazi, ariko twariyumviye ati none ntitwasura abagwayi tukagendera abagwayi nabo tukumva ukuntu bimeze. Rero twashitse hano turaba abagwayi dusanga hariho abantu bamaze gukira ariko kandi basa nk'abugaranywe badashobora gutaha kubera mikoro makeya. Turavuga ati rero byiza nkuko twabarekura bagataha twabarihira bagataha bagasubira mu miryango kugira ngo bagira ico bakoze mu miryango. Imiryango irabakeneye. Mwumvise ko hariho n'abagira ama divorce canke imiryango ikabata. Ni bimwe muri ivyo twiyumviriyeko. Ego ni vyiza cyane. Kumbure ni giki rero mutumirira n'abandi kumbure bo bafise umutima ariko bataragira cake nikibasunika canke kibaha motivation, ni giki mu bareko nabo nyene bakogweko n'ibintu bikorwa nabo nyene babikore? Nakangurira abantu ushitse buryo uri mu rugo nta kintu ushobora kumenya, ariko ushitse hano urawuhera urahurangiriza. Ariko navuga ngo nturindire kutunga ibintu byinshi nkuko muganga yari karabivuga bisaba abantu. Ni vyiza umuntu wese icafise ariko yakora no ku mugwayi umwe canke akarihira n'umwe. By'ukuri Imana yabaha umugisha mu rukundo. Imana iradusaba urukundo kandi cyane cyane abarundi dusanzwe dukundana. Ndakangurira abantu by'ukuri bashike mu bitaro baraba imbabare zihari ni nyinshi. Amikoro yose ico ufise cyose utabara, Imana izabaha umugisha. Imana ibahezagire. Nkaje ngaha mfise umutama wanje maze kuvanga inshuro 6 ngwaza uwagoma amazi iminsi 3 batamuvura kubura umuti merewe nabi n'ibipimo bamupima sindongisha. N'ubu rero ariko ndashimye ko muje guturaba, nteje muzogaruka kuturaba. Ndazi ko muzogaruka ntimuci intege. Abagwaye ngane benshi bafise ingorane ni benshi. Imana ije imbere yanyu bahezagira imyaka yose. Amen. Ndashimye. Ego. Impemu zose turazirukanye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uhoraho Mana nyagora ku ngoma uzamukoze. Bere tugiriye dusengera n'abandi bose bari hano mu bitaro kugira ngo bakire mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mana turakwinginze umuremera amashimwe mu maraso yawe Yesu Kristo. Tembere mu bugingo bwiwe Mana, mu buhore ibikomere byume mu izina rya Yesu Kristo. Mana yanjye uzabukoze. Urakoze ku byose ubyumva kandi kubikora mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye. Amen. Kunzi b'ikinyamakuru Irebe Media muba mudukurikirana bakubara ati akaryoshye nikagira iki nigahora mwitamo. Twari mu gikorwa kiryoshe cyane, twari gikorwa novuga abarundi bose novuga bari mu mihingo itandukanye wherever aho muri hose ndabizi bino bikorwa mwabishimye. Ego mwabonye yuko bakoze ikorwa ciza cyane, korale ya Jeshi ya Yesu Kristo. Mwabibonye ko babikoze neza kandi Imana ibahezagire iyo bakuyihazo kwa mayihuzuye. Mwabonye ibikorwa bagize na cyane cyane bakoze ikorwa kumbere ciza cyo kurihira abagwayi bari baravuwe bari bagwariye hano muri bino bitaro vya Rwakarete bakavugwa bakabura amafaranga yo gusohoka ibitaro.
nukuri Imana ibahezagire ko amafaranga batanze si make, miliyoni zihababa indwi, miliyoni 6 zirenga ko ibihumbi amajana hejuru, uramumva ko atari amafaranga make, kandi ibintu bakoze ni vyiza cyane kuko bano barundi bari basanzwe bagwariye hano bakavugwa bagakira, bakaguma bicaye hano, bakaguma bahabaye nk'imbohe batacho ariko barakora, baguma bafungura gusa batariko barakora, bituma igihugu cyacu gisubira inyuma, kuko iyo bavuwe bagakira bakaja kubandanya imirimo yabo ya misi yose, baraja gukora kumbure igihugu kiba kironse umukozi akora hama agashora akarongana bya bintu nyene bimuteza imbere bigateza imbere igihugu camwibarutse. Niyo mpamvu bakubwira ati rero iyo umuntu agwaye agakira aba ari umutahe ku gihugu, ama iyo umuntu agwaye naho agakira hama akabura uburyo bwo gusohoka ibitaro aba ari igihombe ku gihugu nk'uko muganga yabisiguye. Gumana Irebe Media byinshi muzokoma mubibona kuri migwi kuri Beni Byandika Mesike Professional, tuzosubira bye bye.